ku munsi wa mbere igenekerezo ry'umunani ruheshi 2026 uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Dondo Jumba z'umutima niwe agira yabashikirize afatikanije na Aubin Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyo. Habaye ibirori vyo kwibuka imyaka 6 iheze Perezida Petero Nkurunziza ashengeye. Muri ivyo birori Reverend Pasteur Miburo Jean mu vyo yibukije abavyitabiriye harimwo kwama bazirikana ko ingaruka z'ibikorwa vyabo bibi canke vyiza bakiri mu buzima bigera no ku ruvyaro rwabo. Abanyagihugu babandanya gukubagurwa no guhagarikwa nk'abanyurujwe, bamwe n'abandi baguma bumva ko ayo mabi adahagarara mu Burundi. Basaba abarundi kuja hamwe basezerera intwaro ya CNDD-FDD iyatera ikanka no kuyahagarika. Hari n'ayandi ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro Ineza y'Imana. Ndasubiye kubaramutsa nkuko mwejeje kuvyumva mu ncamake. Habaye ibirori vyo kwibuka umuhisi Perezida Petero Nkurunziza ku ncuro igira 6 ashengeye. Ibi birori bifatanywa n'umunsi wahariwe gukunda igihugu. Kuri uyu wa munani ruheshi 2026 yatanguriye ahari natemwa yiwe ku mugwa mukuru wa politike Igitega igihe c'isaha 3 z'agatondo. Zitabwe n'abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, icegera ciwe, umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye zigize leta y'u Burundi. Nkuko bisanzwe mu birori nk'ivyo ku ntatemwa nta majambo menshi avugirwa. Igikorwa nyamukuru abari ukunamira no gushira amashugwe ku ntatemwa. Umukuru w'igihugu, umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo nibo bashize amashugwe ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza. Ibirori bica bibandaniriza ku kibuga Ingoma mu gisagara ca Gitega, aho Perezida Ndayishimiye yatanze inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu abari mu mabanga atandukanye bagenwe kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mu nyigisho ziwe Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije uyu munsi yagarutse ku biranga umuntu akunda igihugu mu kuvuga ko umuntu akunda igihugu ciwe arangwa no kubaha inzego zikigize ndetse no kubaha amategeko kuko ari vyo biranga agateka k'igihugu, kuko igihugu kitubaha canke ngo cubahishe amategeko yaco kiba kigayitse kubacitegereza. Yashimangiye avuga ko ugukunda igihugu ari ingendo itegerezwa kuranga umurundi wese ahari hose, ivyo bikabonekera mu kugikorera neza, mu kukivuga neza, cane cane mu bihe bigoye, mu kukigwanira ndetse no mu kucigura mu gihe vyoba ngombwa. Perezida Ndayishimiye yavuze ko kwigisha umuntu gukunda igihugu ciwe ari nko kwigisha ifi koga mu mazi. Ati mu bisanzwe umuntu wese yarakwiye kuvuka agakura akunda igihugu ciwe, mugabo ngo haracari agahaze kuko ngo abiza aribo bakeneye kwigishwa gukunda igihugu cabo kurusha abatezi. Ndayishimiye arashima ko imizirikanyi y'abarundi imaze guhinduka mu bijanye n'uko biyumvira, uko bavuga n'uko bakora ugereranije no mu gihe cahise, ariko akongera ko hagikenewe gutera intambwe kuko atari imizirikanyi y'abarundi bose imaze gutegera akamaro ko gukunda igihugu. Bamwe mu bumvise ayo majambo yo mu nyigisho ziwe naho batashimye ko dukoresha amajwi yabo, bamenyesha ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bakunda igihugu mu majambo gusa.
iyo ngendo nayo igafatwa n'abanyagihugu batari bake nko gusinziriza abarundi ngo bibaze ko bafise abategetsi bakunda igihugu. Abo bategetsi ngo birirwa barasahura itunga ry'igihugu atacamira, ingaruka ngo ikaba ubukene bwugarije abarundi gushikaho babura n'igitoro kandi umukuru w'igihugu aguma kibemerera. Abo bategetsi kandi batanga amategeko yo kunyuruza abantu bakicwa ntihagire uwubibazwa. Ubutungane nabwo ngo babugize ikigwanisho co gucinyiza umurundi wese adashigikiye amabi bakorera igihugu, cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Abo bategetsi kandi ngo baguma babesha abanyagihugu n'ibindi bibi vyinshi bakora. Kubera ivyo vyose ngo ntawovuga ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bakunda igihugu. Umuntu rero ngo atanga ico afise, ngo ntawo kwigisha abarundi gukunda igihugu nawe atagikunda, ngo nico gituma amabi akorerwa abanyagihugu n'igihugu adahagarara. Basaba abakunda Burundi guhaguruka baje hamwe bahindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukunda igihugu mu majambo, bashireho ubutegetsi bukunda igihugu bukavyerekanira mu bikorwa. Igihe cose umuntu yibagiye uwuhoraho akibagira inzira ziwe akibagira ukwihanikiriza kwiwe aba yitandukanije n'ubugingo kandi aba yitandukanije no kuramba kandi aba yitandukanije no gukomera. Namwe mu majambo Reverend Pasteur Miburo Jean yashikirije mu gihe hariko haribukwa imyaka 6 irangiye uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza Shengeye. Mu majambo yiwe uwo mukozi w'Imana yibukije abari bitabiriye ibirori byo kwibuka uwo muhisi ko umuntu wese akwiye kwitwararika kwibuka yuko afise umwanya muto wo kuba mw'isi. Yabivuze afatiye ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12. Impamvu umuntu akwiye kuzirikana no kwibuka uhoraho ni kubera ko uhoraho ntatanga ubugingo ahubwo niwe bugingo no kuramba kwacu, niwe soko y'inkomezi ishobora kudushitsa kugukomera no kugasara no kuramba. Igihe cyose umuntu yibagiye uhoraho akibagira inzira ziwe akibagira ukwihanikiriza kwiwe aba yitandukanije n'ubugingo kandi aba yitandukanije no kuramba kandi aba yitandukanije no gukomera. Icyakabiri umuntu akwiye kwitwararika kutibagira akavyibuka. Umuntu wese akwiye kwitwararika kwibuka yuko afise umwanya uri limite, umwanya muto wo kuba mw'isi. Umuntu wese ategerezwa kwibuka yuko afise umwanya uharuye. Igitabo ca Zaburi igice ca 90 murongo wa 12 Bibiliya iravuga ngo utwibutse guharura imisi yacu kugira ngo dutunge umutima w'ubwenge. Ivyo rero bituzana ku rwego rwo gutahura bino bintu bikomeye cyane gose. Umunyabwenge akomeye si umuntu afise imigambi miremire cyane gose kandi myinshi, ahubwo umunyabwenge akomeye ni umuntu imigambi yiwe ayipangira umwanya, kubera ko iyo akomeje kuyisubiriza akayirindira ejo arashobora kumwiyaka akazogera mu gihe cyo kwitaba ubutumire bukuru bw'Imana hari ivyo atararangiza. Kwibuka yuko mwese dufise umwanya, ivyo bitwongera inkomezi, bitwongera ishaka ryo gukora twivuye inyuma, kuko tuzi ko hirya y'ejo hashobora kutaba iwacu, ariko uyu munsi tugashobora gushira mu ngiro ivy'Imana yadusavye gukora. Ikindi yibukije umuntu wese mu baraho no kwibuka ko umunsi umwe azopfa kandi ko inyuma yo gupfa hazoza urubanza. Yifashishije ijambo ryo mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Amahirwe Imana yahaye umuntu ikamuha ubuzima, ngo hari ico Imana yamuteretsemwo kizomuhesha kwibukwa amaze kuva mu mubiri. Isi rero ku bwa Reverend Pasteur Miburo Jean ntizopfa yibagiye Petero Nkurunziza, ngo hari abibukwa mu vyiza aho n'abana babo basigara bahezagirwa, ariko hakaba n'abibukwa mu bibi aho ingaruka z'ivyo bibi zigaruka no ku bana basize.
agatumirira abantu kuzirikana akaryo bahawe n'Imana bubake igihugu bazirikane n'iragi rihambaye. Ikintu ca gatatu gikomeye cyane gusa umuntu ategerezwa kuzirikana no kwibuka, umuntu wese ategereza kuzokwibuka yuko umunsi umwe azopfa, kandi nyuma yo gupfa hazoza urubanza. Ivyo bitwigisha iki canke bidutera intege izahe? Kuko nimba umuntu umunsi umwe azopfa, bigaragaza neza mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, Bibiliya ivuga ngo twokabaye abanyabwenge twokwiyumvira ku by'iherezo ry'ubuzima bwacu. Uyu munsi amahirwe Imana yaduhaye ikaduha ubuzima, hari ico yateretse muri twebwe, kandi ico yateretse muri twebwe n'umutahe ukomeye cyane uzoduhesha kwibukwa nitwamara kuva muri uyu mubiri. Kubera iki gabavukanye banje, isi tuvyemeranye hari abantu itazokwigera yibagira. Uyu munsi isi ndizera ko itazopfa yibagiye nyakwigendera Petero Nkurunziza. Bisigura ngo passage yacu dufise muri iyi si ifise ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukwibuka mu butwari bw'abantu bemeye kuba intwari, ivy'Imana yabahaye umwanya n'akaryo n'ingabire bakabikoresha mu guteza imbere no gushoboza no kubaka. Ivyo rero bizobonekera n'igihe bazoba batagihari, aho abana babo bazoca bazobahezagira, bazobahunda imigisha, kuko abavyeyi babaciriye inzira ikomeye cane gose yo kwibuka. Ariko kandi hari n'abandi bazokwibukwa mu bibi, kandi izo ngaruka zizoboneka hehe? Ku bana basize. Ni naco gituma rero nagomba kubatumirira twese mu karyo amahirwe Imana iduha twubaka igihugu mu gukorera Imana no kuzirikana iragi rihambaye. Mu gihe bamwe n'abandi biriwe baribuka umuhisi Perezida Petero Nkurunziza nk'intwari mu Burundi, abandi bibuka amabi yabakoreye ku ntwaro yiwe ngo atazopfa abavuye mu vyiyumviro. Abana benshi b'igihugu ngo baragandaguwe n'intwaro yiwe, abandi bapfungirwa ubusa, abandi baranyuruzwa baburirwa irengero, abandi barangazwa. Ku bwabo ayo mabi yose ngo abandanya no gukorwa ku ntwaro ya Ndayishimiye. Imana ngo ntiyirengagize. Ikibabaje ngo nuko akorwa bakoresheje izina Imana. Umunsi umwe Imana ngo izogaragaza ivyabo, ngo mu kubakura ku ngoma babazwe ivyo birirwa barakorera abarundi. Umuntu umwe niwe yamenyekanye ko yakubaguwe bikomeye n'imbonerakure, babiri nabo barahagarikwa n'abasirikare hamwe n'abapolisi mu ntara za Bujumbura na Butanyerera mu kiringo co kuva kuwa 30 Rusama kugera kuwa 6 Ruheshi 2026. Biri mu cegeranyo gisohoka burindwi c'ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu SOS Torture Burundi. Iryo shirahamwe risaba ko hakorwa amatohoza abakora ayo mabi bahanwe hakurikijwe amategeko, nayo uwupfunzwe amategeko adakurikijwe arekurwe. Bamwe n'abandi bumvise ko amabi nk'ayo abandanya gukorerwa abarundi bavuga ko adashobora guhagarikwa n'intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD, kandi ariyo iyatuma. Basaba abarundi kuja hamwe basezerere iyo ntwaro itubahiriza agateka ka kiremwa muntu. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Mwijoro ry'uwa kane igerekezo rya 4 Ruheshi 2026, imbonerakure zine Kwizera Yves, Ndayisenga Samson, Nduwayo Fabrice na Bikorimana zirongowe n'umukuru wazo muri village ya 5 zone Buringa komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura, zakubise buyoka ziranakomeretsa umugabo yitwa Hakizimana Remy, zimwagiriza ko yashatse kwiba umuceri mu mirima izo mbonerakure zicungera mwijoro. Nk'uko bivugwa mu cegeranyo ca SOS Torture Burundi co mu ndwi twaraye dusozereye, abajyango ba Remy bamenyesha ko izo mbonerakure zasimbiye kuwabo bunyamaswa, kandi zari zisanzwe zimuzi neza kuko nawe yari umuraririzi wo mwijoro wahororewe ifi muri icyo gice. Zamukubitishije bikomeye amahiri n'imigere ahariho hose, cyane cyane mu gice cyo mu nda, ku buryo bimugora gushobora gutambuka.
ubu inda yiwe iravyimbye kandi yihagarika umwanda mutoyi uvanze n'amaraso. Ayo masoko ya SOS Torture Burundi akabandanya yemeza ko Hakizimana Remy yatwawe ku bitaro vyitirirwa umweranda Augustino biri Igihanga, ariko abaganga basabye ko arungikwa mu gisagara ca Bujumbura kugira avugwe neza. Ku mpamvu zo kubura amafaranga, Hakizimana Remy avundiye mu nzu ararembye inyuma yo gutwagwa ku mukuru w'umutumba wa Mpanda village ya 5 kugire ategeke izo mbonerakure zamukubaguye gutanga amafaranga yo kumuvuza. Yamara izo mbonerakure ziguma zitemberera ataco zinona. Aha ishirahamwe SOS Torture Burundi risaba ko hugurugwa vyihuta batohoza kugira imbonerakure zakubaguye bikomeye Hakizimana Remy zihagarikwe zinavuze vyihuta Remy aho ashobora kuvugwa neza. Tade Ciza yarahagaritswe ku murango wa 2 Ruheshi 2026 n'abapolisi ku mutumba na zone Mparamirundi muri komine Kayanza mu gihe yaratahutse avuye mu Rwanda acatwagwa ahantu hatazwi. Nkuko abajyango ba Tade Ciza bavyiganiye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu SOS Torture Burundi, uwo mugabo afite imyaka 46 akaba avuka ku mutumba Rubagabaga zone Mbirizi komine Gatara mu ntara ya Butanyerera. Yarasanzwe aba mu Rwanda haraheze hafi imyaka 20 aho akorera urudandazwa yitwa Kimironko, mu gihe umuryango wiwe ugizwe n'umukenyezi wiwe n'abana 5 bagumye ku gatumba. Ukuramutsa umuryango kikaba aricyo gituma Tade aguma ava mu Rwanda akaza mu Burundi cyangwa akava mu Burundi akaja mu Rwanda. Abavyiboneye bavuga ko Tade Ciza yahagaritswe n'abapolisi hagihera akanya gato ashitse ku butaka bw'u Burundi imbere y'uko atwagwa ahantu hatazwi. Kuva uwo munsi telefone ngendanwa yiwe irazimije kandi nta makuru namwe ajanye n'aho afungiwe canke uko amerewe atangwa n'igipolisi cyamufashe. Ishirahamwe SOS Torture Burundi rimenyesha ko ryahavuye rimenya ritevye ko Ciza Tade yahagaritswe hadakurikijwe amategeko, nk'unyurujwe afungirwa mu gasho k'igipolisi kijejwe amatohoza ku mugwa mukuru wa komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera, aho yoba yagirizwa iruhande y'ibindi ko akorana na M23. Ishirahamwe SOS Torture Burundi rigasaba irekurwa rya Tade Ciza hamwe n'ihagarikwa ryo gufata abantu nk'abanyurujwe hisunzwe amategeko yashizweho mu bijanye no gukurikirana ubukekwa ko icyaha. Kwigenekerezo rya 5 Ruheshi 2026 inyuma y'umutaga hafi isaha 7 umusirikare Jahar Bizimana afise ipete rya Caporal batazira Muhinga, hakaba n'abamuzi ku izina rya Eme w'imyaka 34 yerenyurujwe na bagenzi we mu gihe yarari mu kabare ko kwa Lewisi kari ku Musaga hafi ya station icuruza igitoro New Force mu gisagara cya Bujumbura. Bamutwara n'imodoka pick-up ifise ibiyo bitabona ahantu hatazwi. Mwene akabare akaba yitwa Lewisi niyo ngabo yahoze ari umushingamateka. Ababonye ifatwa ry'uwo musirikare Caporal Gerard Bizimana asanzwe yakora mu gisata kijejwe iperereza rya gisirikare muri batayo Pala iri mu Kinanira i Bujumbura. Yabaye mu gihe yariko arasangira ibyo kurya n'imbonerakure izwi ku mazina Cedric Ishimwe, izwi cyane ku Musaga, ikaba yari isanzwe iri akadasohoka na Caporal Gerard Bizimana. Imodokari yo mu bwoko bwa pick-up ifise ibiyo bitabona yashize aho Caporal Bizimana n'imbonerakure Cedric bariko barafungurira. Umugabo umwe yambaye impuzu z'igisivile afise inkoho ntoyi bita pistole arasohoka ahagarara aho Caporal Bizimana ari, ararindira ko Caporal Gerard Bizimana n'imbonerakure Cedric baheza gufungura. Abonye bahejeje gufungura, uwo mugabo afise pistole yagerageje gufata Caporal Bizimana nawe agerageza kwigwanira. Abasirikare babiri bambaye umwambaro w'akazi bari basigaye muri pick-up bace barasohoka bafata ku nguvu Caporal Bizimana bamwuriza muri pick-up. Imodokari ica iratswa vyihuta iva ngaho yiruka cyane igenda ahantu hataramenyekana.
ishirahamwe SOS Sortire Burundi bisaba abajejwe igisirikare kuvuga ahafungiwe Caporal Bizimana Gerard hamwe n'ico yagirizwa. Bamwe n'abandi bumvise ko amabi nk'ayo abandanya gukorerwa abarundi bavuga ko adashobora guhagarikwa n'intwari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD kandi ariyo iyatuma. Basaba abarundi kuja hamwe basezerera iyo ntwaro itubahiriza agateka ka kiremwa muntu. babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma. Inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Nkuko musanzwe mubimenyereye ku minsi yose ya mbere, uyu n'umwanya w'ikiganiro ineza y'Imana. Kuri iri genekerezo ry'umunani ruheshi 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane ca 17 umurongo wa 11 kikaba gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu gikurikirana. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 17 umurongo wa 11. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko inkware ibundikira amagi itataye, umuntu yironkera itunga mu buryo bubi niko amera. Agicagakije iminsi yo kubaho kwiwe rizomuvaho, kuko iherezo ryiwe azoboneka ko ari igipfu. Ndasubiramwo. Nk'uko inkware ibundikira amagi itataye, umuntu yironkera itunga mu buryo bubi niko amera. Agicagakije iminsi yo kubaho kwiwe rizomuvako, ku iherezo ryiwe azoboneka ko ari igipfu. Imana yo mw'ijuru idutabare cyane. Inshuti mugenzi uri kwanyumviriza kuri uyu munsi, ni ijambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi rivuga ngo yumvire ku iherezo ryawe. Imana yo mw'ijuru idutabare cyane. Temi iravuga ngo iyumvire ku iherezo ryawe. Wewe nshuti mugenzi uri kuranyumviriza aho uri sindahazi, birashoboka ukaba uri mu Burundi hani wacu, birashoboka ukaba uri muri Tanzania canke muri Kenya canke muri Uganda canke mu Rwanda, birashoboka uri muri Afrika canke i Burayi canke muri Amerika canke muri Aziya. Ariko nagira nkubwire ngo iyumvire ku iherezo ryawe, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nk'uko inkwari ibundikira amagi itataye, umuntu yironkera itunga mu buryo bubi ngo niko amera. Agicagakije iminsi yo kubaho kwiwe rizomuvako, ku iherezo ryiwe bazoboneka ko ari igipfu. Imana yo mw'ijuru idutabare cyane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ijambo ry'Imana ratubwiye ku gikoko cyitwa inkware n'inyoni. Inkware ishobora gusanganywa amagi ahari igahita iyabundikira itabanje kumenya ko ari ayayo canke atari ayayo. Imana yo mw'ijuru itabare cyane. Rero ngo n'umuntu yaronse itunga mu buryo bubi niko amera. Ntiyigera yiyumvira ku iherezo ryiwe, ntiyigera yiyumvira ku itunga ryiwe, ntiyigera yiyumvira ku byo atunze iherezo ryavyo. Imana yo mw'ijuru itabare cyane. Inshuti mugenzi, mbega uriyumvira ku iherezo ryawe? Imana yo mw'ijuru itabare cyane. Uyu munsi abantu benshi barora badasinziriye biyumvira ku itunga ryabo, biyumvira ku migambi yabo, biyumvira ku byo bazokora mu myaka n'imyaka, ariko ntibibuke ku iherezo ryabo. Umuntu akanezerwa n'amazijana afise y'amaetaje kandi yakuye mu bwibano, yakuye mu busuma, yakuye mu bwicanyi, arayanyaza abandi. Imana yo mw'ijuru itabare cyane. Umuntu akara adasinziriye yiyumvira ku mamiliyari n'amamiliyari ari kuri konte yiwe kandi atayavunikiye, harayo yibye, harayo yaronse yishe abantu, harayo yaronse anyaza abantu, harayo yaronse apfungishije abantu, akayumvira ko ijoro ryose adasinziriye icyo azakoresha aho kwiyumvira ku iherezo ryiwe. Imana yacu ni ishimwe. Ugasanga yubatse amazu muri Afrika, ayandi yarayubatse i Burayi, ayandi yarayubatse muri Aziya, ayandi yarayubatse muri Amerika, afise y'amakonte yaruzuye, kandi hari imfuvyi n'abapfakazi bararubusa, batagira n'iyeboyebo yo kwambara, batagira n'ikiro c'umuceri cyo kurya, batagira n'ico kwambara. Imana idutabare cyane. Abo ntahirahire ngo nabiyumvireko, niyiyumvire ku iherezo ryiwe, niyiyumvire niyapfa ivyo bintu iyo bizoja. Imana yacu ni ishimwe. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nk'uko inkware, haleluya, ngo idashobora kwiyumvira ku magi ibonye bigapfa kubundikira itaze ayo magi yavuye, ngo niko n'umuntu ngo yironkeye itunga atavunikiye ataruhiye ngo niko amera. Ngo kandi ku iherezo ryiwe, Imana ishimwe,
kandi dutabare ngo iryo tunga rizomuvako ngo kw'iherezo ryiwe bazoboneka ko ari igipfu. Imana itabare cyane. Umuntu reka kwiyumvira kw'iherezo ryiwe, akiyumvira kw'itunga ryiwe akiri muzima, ntiyite ku mfuvyi n'abapfakazi, ntiyite ku bagowe, ntiyite ku bashonje, ntiyite ku bari mu bibazo bitandukanye, ariko akiyumvira, akagenda yiyumvira kuri iryo tunga gusa. Kandi ryaciye mu busuma, ryaciye mu bwicanyi, ryaciye mu kunyaga abandi, ariko igihe kimwe azogera kubyiyumvira ageze ku mfiro, atagishobora kubikoresha, atagishobora kwiyumvira icyo azobikoresha, iminsi iwe yo kubaho irangiye imurangiranye, maze ngo atangure kwicuza, yicuza iminsi yamaze, ngo atangure kubona ko nta kintu na kimwe yamaze, mbere ngo yibone nk'igipfu, yibone ko yari igipfu, atangure kwicuza impamvu yari afite itunga nk'iryo, ariko ntihagire imfuvyi n'abapfakazi abifashisha, atangure kwiyumvira kuba yari afite amakonte menshi yagize broke mu bihugu byinshi byo hanze, ariko yiyumvire ko ata kintu na kimwe yigeze afasha imfuvyi n'abapfakazi n'abandi bose bagowe, atangure kwibona ko ari igipfu, atangure kwiyumvira ku mazu 100 canke arenga afise n'imiduga myinshi, ata kintu na kimwe yabimagije ngo afashe abantu, atangure kwibona ko ari igipfu, atangure kwicuza iyo agiye, atangure kwicuza kw'iherezo ryiwe. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, iyumvire kw'iherezo ryawe, imbere yuko wiyumvira ku butunzi bwawe, imbere yuko wiyumvira ku makonte yawe, imbere yuko wiyumvira ku miduga n'amazu meza meza y'ama-etaje ufise, imbere yuko wiyumvira ku matongo menshi ufise amahegitari n'amahegitari, imbere yuko wiyumvira ku nka nyinshi ufise bikakuraza udasinziriye, banza wiyumvire kw'iherezo ryawe, wiyumvire ku bandi batagira ico barya, wiyumvire ku bandi batagira ico bambara, wiyumvire ku bandi bagowe bari mu buzima bubi, kuko nawe ntacyo watanze kugira ngo ugire ivyo bintu byose. Mwana yo mwijuru dutabare cyane. Tuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, iyumvira impamvu Imana ikureka ikakureka, ukiyumvira ku butunzi bwawe mbwa ntiwiyumvire ku bandi bagowe, ntiwiyumvire ku mfuvyi n'abapfakazi. Ndahazira ijambo ariko ndavuga ryakurya mu matwi uri kuraryumva udafise kwiyumvira neza. Birashoboka ukumva umenga ndiko ndatukana, ariko sindiko ndatukana, kuko niko Mwuka Wera yanyoboye, niko Mpwemu Yera yanyoboye kukubwira. Sindakuzi uri kuranyumviriza, sinzi n'igihugu urimwo, sinzi n'intara uherereyemwo, ariko uyu munsi Mpwemu Yera yambwiye ngo mvugire ijambo abari hafi n'abari kure baryumve. Iyumvire kw'iherezo ryawe. Mbega iherezo ryawe ni irihe? Ibyo ufise uzogenda ubijanye? Mbega ayo ma-etaje ufise uzoyajana? Ko bazokuryamika mu cyumba kimwe gipima 1 metero, haba mu makika ndetse haba no hejuru, icyumba kimwe cyasaganirizo, nta kintu kimwe uzojana, nta mafaranga uzojana, iyo myambaro myinshi ufise ntuzoyijana, iyo miduga myinshi ufise ntuzoyijana, ayo mazu menshi ufise ntuzoyajana, ayo makona azosigara araribwa n'abandi batayaruhiye. Mana yo mwijuru utabare cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, iyumvire kw'iherezo ryawe, iyumvire kw'iherezo ryawe. Imyaka yose umaze Imana yarakurinze, ariko iyumvire kw'iherezo ryawe. Mu butunzi ufise iyumvire kw'iherezo ryawe, ugira icyo ukoze ku mfuvyi n'abapfakazi, ugira icyo ukoze ku bagowe, ugira icyo ukoze ku bamerewe nabi. Mana yo mwijuru dutabara cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, ni iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi, ivuga ngo iyumvire kw'iherezo ryawe. Iminsi umaze urayizi, imyaka umaze urayizi, ariko iminsi usigaje n'amasaha usigaje ntayuzi. Iyumvire kw'iherezo ryawe. Niri jambo ry'Imana ntenuse twosangira abaryumvise mwese. Imana yo mwijuru ibagirire neza. Tugiye gusenga Imana. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro, nongeye ugushimira ubwira ijambo mpaye kugira ngo nshikirize ubwoko bwawe Mwami, abari hafi n'abari kure. None rero nyemerere Mwami, umuntu wese yumvise iri jambo ntirice mu gutwi mwese ruke mukundi, ahubwo Mwami Imana riri jambo ryo kumukomeza, rimubere inkoni yo kwishimikizako, rimubere umutaka wo kwifuka mu mvura canke ku zuba, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo Mwami Imana umuntu wese aryumvise, Mwami Imana rimuhe kwama rimbura uwariwe no kw'iherezo ryiwe, haba ku murango na nijoro. Urakoze, ndagushimiye rero kuri Imana ugira neza. Senze nizera ko byose uvyumvise, mu izina rya Yesu Kristo senze nizeramwo, amen. Shalom, shalom. Mwebwe mwese mwarimo duteze abiri ndabashimiye. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe. Ndakengurukiye n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire, harimwo uwuri mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibandanye kubazigama, ndabikebanuye naho mu makuru yacu azokurikira.